ari zabarunde namba ari inama zo muri pariki. Inama z'amakoperative nizo nyinshi wumva ngo kuwa mbere kuwa gatatu kuwa gatandatu inama bari tayari bano inama ngo ejo inama ngo hirya y'ejo. Ibintu bya Barcelona mw'abantu mwe mubibona gute? Izi nama reka turabe aho zishikana umugwi. Reka turabe zishikana umugwi. Ubona ko inama ya mbere yahuje Piniza Havi, Joan Laporta na Hansi Flick, aho bavuga ngo bafashe ikinyamakuru cha Diaz kivuga ko ngo bafashe ingingo yo gusinyisha Marcus Rashford. Ubwo ntibiyumviye nkuko natwe tuyumviye tuvuga ati nta yindi shwa ku mugwi wa FC Barcelona isigaye atariyo kugura umukinyazi kw'izina rya Marcus Rashford kumutiza, bivanye nuko mu finance zawo zitabibemera kugura umukinyazi kw'izina rya Diaz Maroranda. Aho mbere wanashima directeur sportive wa FC Barcelona azwi kw'izina rya Deco. Si Deco yuturi kumwe bantu b'Imana. Yaje nabwiye ni captain emblematique. Uyu Deco mu gihe iyi nama bakoze we watarayirimwo, bivanye nuko ikibazo bari bagiye kwigira hamwe cyari cyo kugura umukinyazi kw'izina rya Marcus Rashford. Mu gihe Deco we yamaze kubabwira ati je nta bindi mumbwira atari umukinyi azwi kw'izina rya Diaz Maroranda tuzana mu gwa FC Barcelona, ivyo vy'inama sindimo. Ibi bivuze iki ku bakunzi umugwi wa FC Barcelona muri rusange? Bwana Meshaki, burya FC Barcelona yuno mwaka canke mu myaka ibiri heze novuga ko numwe mu migwi uri kuragerageza kuryohera abakunzi bawo nkuko vyahora mu myaka iheze. FC Barcelona kuzana Marcus Rashford dufatiye ku inama yahuje uburongozi bwa equipe hamwe na agent wa Marcus Rashford Piniza Havi, coba ari ikintu ciza cyane mu gihe umugwi wa Barca ushobora gusinyisha Marcus Rashford, kuko Marcus Rashford umwe mu bakinyi ashobora gukina ku maposta atandukanye. Ni wa mukinyi afise iyo maturité yo gukina mu migwi mikuru, akongera agakina n'abakinyi bakomeye. Buriya naho muri Manchester United atatanze umusaruro nk'uko bikwiye, yaratweretse ko ari umukinyi mwiza kandi akomeye. Ni vya bindi nyene vya Manchester bigoye gutahura. Umukinyi araza muri Manchester ari mwiza, yamara kabiri ukamuronderaho amonye ukamubura. Example iri hafi tugende ku uyu Anthony yaje muri Manchester ari umukinyi mwiza cyane, biranka bamugura miliyoni 100 ngo ntiyarayakwiye ngo ibi nibiki ngo ni ibintu Erik ten Hag ngo yashatse ngo kugirira iyi equipe yiwe kubera yarasanzwe yimenyereza iyi equipe yavuyemo Anthony Ajax d'Amsterdam. Ariko Anthony yari umukinyi mwiza kandi Marcus Rashford yiwe yarabi ubwo bwiza yarabutweretse, yagiye akoramwe equipe zikomeye za Paris Saint-Germain, agaragaza ubwo bushobozi za Barcelona muri Europa, agaragaza ubwo bushobozi, atwereka ko ari umukinyi mwiza kandi akomeye. Rero bivanye n'ubutunzi bwa equipe ya FC Barcelona, Marcus Rashford bagize amahirwe akiyunga nabo, uwo musaruro yo utanga kubera yo nabafasha ku maposti atandukanye. Ndavuga nimero 9, nimero 11 ndetse na nimero 7 yo bafasha kandi cyane gushika ku matrofe ya equipe, kandi ni wa mukinyi uravye yo bakinira imyaka itari mike, afise ubwo bushobozi bwo gukina UEFA Champions League ko asijambere azoba yikinye. Twaje tubona namwe mu bakinyi bakina muri Barcelona bariko bitwara neza mu Ligue des Champions yabo y'ubwa mbere, kubera bafise umumenyereza mwiza. Rero kumbwira ko Marcus Rashford woca muri Aston Villa ukitwara neza kandi mu mutwe utameze neza, kwiyungana Barca coba ari ikintu ciza cyane.
je nanje umusaruro bawutanga ndugiye aho nyene hiwawe Rashford turavye n'umukinyi akiri muto kandi umukinyi twabonye aronse umukoca yotegurwa kamera neza kwa tumubonye muri roturu akina muri Aston Villa yagize performance nziza kandi cyane bamukinisha uruhande bakamukinisha nimero 9 akareponda preza yashitse banamuha n'amapenalty gutera amapenalty vyerekana koko kocha yaramufitiye icyizere kocha tujya kuri Luis Diaz twamubonye muri Liverpool kocha atangura kumwima umwanya aravuga ati gakpuru iwacu ingukine mu nyuma aramuhengeka azaramukinisha nimero 9 nimero 9 yego rimwe akareponda preza handi ukabona ati siyo style yiwe navyamenyereye cyatugaruka ku kibazo cy'amafaranga Barcelona turazi ko imaze iminsi mu kibazo cy'amafaranga Rashford yego muri Manchester United yahembwa amahera menshi ariko yaremeye ko naje muri Barcelona umushahara arawugabanya Rashford ari ku mahera makeya miliyoni 40 n'amafaranga makeya cyane Luis Diaz Liverpool yavuga ati muraduha miliyoni 80 rero cyangwa nibaza ni gute Deco aguma ashaka yuko FC Barcelona yogura Luis Diaz kandi hariho Rashford tuzi Rashford ashaka gukina nimero 7 Rashford ashaka gukina nimero 11 Rashford ashaka gukina nimero 9 Rashford muri systeme y'abataka babiri arakina neza atangorane ni gute umuntu ufise umwanya wo kumutegura cyari mutafise imyaka 26 arafise umwanya wo kumutegura ubu mwaka arashobora kwanga gusa umwaka kuza urashobora kumukinisha ni gute Deco acaguma ashaka yuko bozana uyu Luis Diaz kandi Marcus Rashford arazimbutse ni umwana akiri muto ni umwana tuzi ko afise karite nyinshi mu mupira w'amaguru aracenga aranyaruka arazi kubona igori neza aratsinda rero jewe sinumvingene Deco yoguma ashaka Luis Diaz ahubwo nibaza ko nawe hariho intere ashobora kuba azobikurako hari ikintu muri siporo y'abanyaburayi bamaze kuba barenga cyo kuvuga ngo umuyobozi wa club waraza ngo yitambika ibintu by'amatransfer akenshi babihebera aba directeur sportif akaba ari bo babikora niyo mpamvu ubona iri sinya rya duno musore Rashford byo byaratevye kandi ubuyobozi bumushaka cyane ni football y'abanyaburayi hari ukuntu ba umwe wese muri poste yiwe bakamuha icubahiro binavanye n'ikintu n'umukino aba yarakoze Deco muri Barcelona ni muhiriwe agakora ibintu bimwerekeye niyo mpamvu muga ngo Barcelona ku burongozi bwibwije ukuri ravuga ngo twebwe nka Barcelona ntidufise ubushobozi bwo gutwarira amafaranga ngani miliyoni 80 tuzitware kwa Liverpool mu gihe kwa Nico Williams twabuze amahera yo kuja kumusinyisha naho umushahara wa Luis Diaz n'umushahara muto cyane kwa muri Liverpool ahembwa 55 kundi n'amafaranga make cyane kandi na Luis Diaz yari yamaze kwereka ubuyobozi bwa Liverpool ko adashaka kuguma mu rwa Liverpool kubera ko aravye abakinyi byitwa ko bari ku rugero rumwe umusaruro batanga n'amafaranga bahembwa nawe nayahembwa yari yamaze kwereka ko adashaka atishimiye kugwa muri Liverpool ahubwo yari yifuje kuja mu mugwa Bayern Munich kuko we wari kuramuha ibikwiranye n'ivyo we ashaka erega ikibazo ni kimwe bwana Chris Luis Diaz Marwanda Sevrari kareka mavuga ati ivyo nkina n'umushahara mu mpereza nibijanye kaba kwibutsa ko ahembwe miliyoni 3 mu gwa Liverpool none ko agiraje mu mugwi wa FC Barcelona byito bariko baramurondera itamugarantisa no kumwandikisha abashaka muri La Liga bivanye na fair play finance ari byo bibazo Barcelona iri kiraca muri no misi mbega umukinyi kavuga ngo ahunze amahera makenya ahembwa mu Liverpool eske muri FC Barcelona aramugarantisa muhereza amahera yifuza ico gacho kibazo nagize niyo mpamvu rero uburongozi bwa FC Barcelona bwakoze ino n'amadeko atarimo kugira ngo bwibwiza ukuri nubwo ati biyakiriye barumva uko baribonye bibwiza ukuri ati twe Barcelona nituri mfise ubushobozi bwo gutunga umukinyi nka Luis Diaz tumuguza amafaranga
angana uku twongere ko n'umushahara kuko ntashobora kwemera ko aja munsi y'umushahara ariko kandi ntashobora kwemera n'umushahara ariko ko awushikirako. Niyo mpamvu bo bavuga ngo twe twosinyisha Marcus Rashford tukamusinyisha nk'inizanyo, ariko harimo amahitamo kuzomugura tukumvikana na Rashford ko yogabanya umushahara tugahitamo Rashford bya mafaranga twari gutanga muri Liverpool yo kugura uno musore Luis Diaz, ahubwo tukaca tuyakoresha ukaba nk'umushahara buno musore Rashford. Ariyo mpamvu abarongozi ba Barcelona bo bashaka cyane no musore Rashford kuko biborohereza mu biharuro no mu bitabo bigaca bigaruka guhurirana bisanga ko batazosubira kugwa muri wa mutego wo kuvuga ngo we Barcelona ntishobora kwandikisha abakinyi kubera ko wakoresheje ibiruti byo winjiza. Bwana Chris, tudaciye kure ubuyobozi bwa FC Barcelona bugaragaza ko ekipi iri ku mutima utandukanye n'ubwa yahoze atwara FC Barcelona Joseph Mario Bartomeu kubera uburongozi bwa Joan Laporta n'uburongozi bukora ikintu avec objectif ndazana uyu nza guhomba iki ninamuzana nza kunguka iki. Ujya uravye uburyo ntuze Luis Diaz akinamo ukaraba n'uburyo Marcus Rashford akinamo, ntabwo Luis Diaz ari umukinyi arenze Marcus Rashford habe namba nta na gato, n'abakinyi je ahubwo nshira ku rwego rumwe. Ubwa mbere bakina mu higanwa rimwe nta kintu kirenze Luis Diaz amaze gukora Marcus Rashford. Erega wanashima Luis Diaz tumubonye vuba ni wa mukinyi mbere no bwo adaptation yiwe no bwo tigaragaye umwaka wese arafisemo uruhara mu gikombe batwa agifisemo ari umugaraba yakina mu equipe ya yo kipe akinira ifise project Rashford Manchester United na Liverpool ino myaka 10 heze 15 uko ntabwo zigereranya bijanye na vision zabo. Na Rashford yarabaye mwiza muri Man, yarabaye mwiza kwa Ole Gunnar akiri coach wa Manchester. Rashford kandi yarabaye mwiza akiduga kuri uyu coach w'umuholande yitwa nde Van Gaal akiduga yarabaye mwiza yatweretse ko ari umukinyi mmwiza, ni wa mukinyi atsinda araba mwiza no muri equipe nationale no muri equipe nationale ni wa mukinyi asoma gufasha gutera Rashford na Rashford kandi muri Barcelona equipe yose yogenda makabari nziza nawe nyene arashobora kuba. Rero abakunzi ba FC Barcelona na benshi mu ariko baradukurikirana ndazi bo prefera Luis Diaz bara forme actuelle ugusubiye inyuma gato ntabwo Luis Diaz asumba Marcus Rashford nta na gato. Aho ni twokwemeranya uraho uvuze ko wovuga ngo Marcus Rashford yoba ari hejuru ya Luis Diaz. Marcus Rashford wamumenye gare hezi gihe kingani kumumenya Luis Diaz nawe wamumenye gare. Erega uco utandukanya igihe Rashford wamumenya ekipe yakinira yini Manchester niyo Luis Diaz yakinira zari ekipe zitandukanye ariko Chris iyo umuntu agutanze gushika ku kintu ntuzokwitwaze ngo sinari bwavuye uri gutwaza n'ibishiro genda gutanze kuganya ikintu iyo banari naravutse hari nk'ubu tufashe komparison ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ngo ni kubera ko ngo Ronaldo ngo yatanze imyaka 2 ngo Lionel Messi ugaca ushaka kuvuga ngo Cristiano yatanze ikintu umupira Messi mwaridisha murusha ariko hari gihe ushora umuntu kumutanga gushika mu kintu ariko akakurusha niyo batahura aho hantu rero yahura wa mine warukuze uraba ngo Luis Diaz yakina erega bro reka nakubwira Luis Diaz hejuru ya Rashford ahubwo Barcelona ibuze cya kintu cy'uburyo cyo vuga ngo twebwe Liverpool mudusavye amafaranga ngana uku twe turayabazaniye natwe ni muduha umukinnyi aho no hakiri ikibazo n'ahandi ho je ndazi ko hagati ya Rashford na Luis Diaz n'abakunzi boza kuri YouTube bagashaka ku matera nakubwiye ko baza kutubwira ko ari Luis Diaz akenewe kubera ko Luis Diaz hari ivyo ari kwarereka mu gihe gico tumaze tumumenye reka nakwereka Rashford nawe Rashford na Luis Diaz nindatsinda ni Rashford ni Rashford nindanyaruka ni Rash
yawo ntitwokwemera Rashford Luis Diaz umviriza Luis Diaz niba aracenga. Barcelona koko ugiye mu bakinyi rero bacenga Luis Diaz niba koko woja mu bakinyi bari kuri Rashford. tekinike nk'ibyo dusanzwe tumenyereye Barcelona Eh. priorite ya mbere muri Barcelona Je yari no- kubaho n'umunyaportugal no- akina muri AC Milan Real. Real ari pri tekinike kubasumbya Cyane. aho ninde tutemeranye aho twese turemeranye ariko ugiye bivanye n'amasysteme bivanye n'imikenyero y'abamenyereza hajya Rafinha ntabwo ari pri tekinike birenze ntabwo ari pri tekinike birasanzwe gose uriko uravyumva birasanzwe erega hari ahantu turiko turaga na Rafina dushobora kuba turiko tumugira mwiza kubera ko se n'umumenyereza ubwiwe tete hansi oya ntabikoze muri tete hansi flick muri Real yarabikoze wowe waravuga kuki Real yari ikipenyi muga Real yakorotse première division Rafinha aja muri Barcelona ekipe irakorotse bavuze muri Barcelona mu miliyoni 100 yashitse ayifashe ikintu ari muri Barcelona yasanze umumenyereza mubi none ko umumenyereza umumenyereza mubi Reka ndakwereke. mubi ahubwo Barcelona no mwaka reka ibaye ndakwereke mwiza reka ndakwereke si mwiza ntuze reka ndakwereke akarorero deko ntibabaye beza tukiri ngaho Chris aravuze ngo ntiyasanze umumenyereza mubi Xavi yamukinisha ku nimero zingahe twarabona mukinisha nimero 11 na nimero 7 isanzwe ariyo poste yiwe byarasi ariko kwa Afrika reka kina nimero 11 Barcelona uwo mwaka yashitse kuki Barcelona yari Bona Chris reka ndakwereke squad Afrika ariko arakoresha banzuri yongeye mwonde ninde yongeye reka ndagusigure rero naho ni wenyine nawe ahubwo abakinyi bari baduze bavuye muri ekipe ya kabiri kocha ni yari reka ndakukaroreze umumenyereza yaje muri ekipe yamaze kumenyera oya yamenyereye urabona muri football kandi systeme football ubwa mbere je numbwire n'amafaranga ubwa mbere umukocha reka ndakwereke bona coaching n'abakinyi beza baragira umukocha mwiza none reka ndaguha akarorero nacyo uyu akigenda Xavi hari umuntu numwe atarazi yuko Rafinha agira agende bose nibavuga ati Rafinha aragiye byaranze banzura indiremeze y'ingemeze gusa Hansi Flick agishika yabwiye abantu ati Rafinha mu bintu vyanje arimo ntegerezwa kugira ikinegerezwa kumubona mu bintu vyanje kandi ari muri 11 atangura mu kibuga ariko wibuke ko Flick yari yamanje kuganira n'ubuyobozi buramubwira ngo ivyo ukora byose nta bakinyi bazimvye turi bukuzane kuko ubushobozi ni bubitwemera ndabizi biba ngombwa ko akoresha yaranye ekipe muri pre-season akoresha abakinyi bakiri bato muri pre-season yitwara neza kubera ekipe mfise irahagije igituma yayitwaye Xavi yari yavuze gute Xavi yavuze ati FC Barcelona kuri squad mfise nta mukinyi mfise n'umwe wo guhanganira ibikombe byo ku mugabane wa Buraya iyo jambo Xavi yarivuze nico cyanamwirukanishije iyo Afrika araza muri pre-season aravuga ati ekipe mfise ndayishimiye bari bamwongeye amasezerano ekipe mfise ndayishimiye bari bamwongeye amasezerano nivyo vyamindi ahantu utari kurantahurira naho umumenyereza igituma nemera ko umumenyereza yabaye difference nuko yashoboye gutora babakinyi muri bwa buryo buke asanze mu mugwi akababyazamwo umusa mu gihe we Xavi yabona ko bidakunda ko abo bakinyi ashobora kubaremamwo abakinyi bakomeye ndakwereke kandi ndaguha akarorero Ancelotti ni bwa bushobozi bw'umumenyereza Xavi yakinishije Barcelona imyaka Europa League ni bwamumenye buke bwiwe Ancelotti batwara Champions umwaka wa mbere no valida kubera umwaka wa mbere yaraje inyuma y'irukanwa rya Ronaldo Koeman ariko nta effective yari afise imeze neza uriko Memphis Depay chef muri equipe ya Barcelona uri gukoresha Deste ku nimero 7 reka ndakwereke ukoresha Deste ku nimero 7 reka ndaguha akarorero est-ce que Deste umugera na Lamine Yamal Ancelotti Real Madrid itwara iyi Champions League itsinze Dortmund bamubwiye ati nta mukinyi umwe tukugurira umukinyi ya Jenny Bellingham barakwiye yari karasaba abakinyi bakina inyuma kubera arabona ko Carvajal biriko biranga bamendi biriko biranga ico gihe baranarondeye na Mbappe biranga baramubwira ati wewe genda wigwane ko nta wundi mukinyi tuguha umukinyi nonyene Bellingham byagenze gute kubera umukoce we ubwiwe asanzwe ari mwiza azinge na develop abakinyi yara develop abakinyi mpaka equipe
iratanga umusaruro mwiza Cyo nico cyabuze barabishima. muri Zavi. nico nyene cabuze nico gituma nagende yige nico gituma twaciye tubona Rafinha se zikurikira Yeah. abaye mwiza gusa inshuro 50 mwiza uko yaremeze umwaka uheze kwereka yarose umukozi sina 50 gusa zirarenga Guardiola Kandi yaje muri equipe imenyera. umwaka uheze yaguze abahe bakinyi hari n'umwe yaguze ntiyabaguze muri rotu ekipe yankiye ku mvune bagiye baragira zande za Rodri na n'uyu una aba Jack Grealish Grealish, bose bagari oka Emmanuel Akanji ikintu ca mbere Ruben cishe Man Diaz. City ni Rodri 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 mu mugongo wa ekipe. ariko ekipe twarabonye ati ekipe Yeah. naho iri mu mvune irakina ekipe Pepe simbi Guardiola ntiyari umumenyereza mwiza ariko yarafundikanije yarabyemere ko Zavi- arabona ko biranga. Zavi ntiyari umukoci Chris Xavi ari umumenyereza wa Barcelona ushobora kuba ata match n'imwe ya Barcelona ntaravye ariko uravyumva Barcelona yaragitwara La Liga nta systeme doje yari ifise bakina ibintu byo gupfundikanya ashagira defense nziza Agira n'umugardiye mwiza. agira n'umugade mwiza araziganwa ya Ega kugereranya Ibintu Afrika na nigeze mbona. Zavi. Ya. Ahubwo muce mura baciye he? Ivyo bintu babikoze he? Zavi yaravuye mu Barabu aza muri Barcelona ariko Afrika ijya system abakinisha yarabikoze ari muri Bayern Munich atwarana nayo igikombe rega aje kugerageza we nashatse kugonvenka wemere ko ekipe yabaye mbi kubera umumenyereza Xavi itabaye mbi kubera squad yabaye mbi kubera Xavi na swade no yari kaba umwaka wa mbere c'est vrai umwaka wa mbere umwaka wa mbere no yego kubera ukoresha deste ku nimero deste nimero mingweza aje kuba mwizubu muri Oscar Mingweza ya mingweza aje kuba mwizubu akosha uri gukoresha mingweza muri defense uri gukoresha urana kabarde yibuke ko karakana national uri gukoresha Luka de Jong umwata uri gukoresha Memphis Depay ngo Barde yarakana none umva ko muri ko muramurenganya umwaka wa mbere Jovari abakinyi umwaka wa mbere Navarizi tuvuga ngo ni abana mbe ivyo by'abana uri kuvuga ni none Lamine n'uyu yabivuze ni Veniste yambere nagomba kudogaho ko ni Veniste yavuze Lamine Yamal umwaka wa kabiri ariko aje muri ekipe imaze igihe ikina umwaka wa kabiri ujya Xavi atwaye la champion beni saison ya Afrique ko Xavi niwe afise abakinyi beza gusumba Afrique niwe afise abakinyi beza gusumba Afrique niwe afise abakinyi beza ubwo rero ni kurindira Arojo yari muri forme ziwe yari umudefenseur ekipe zitanga 100 millions Jire Kunde yari yari mwiza Jordi Alba yarakiri nahajya yari mwiza Jordi Alba nawe yarakiri hajya abamediatere ba Pedri Gavi na Pedri yari Iniesta na Zavi bavuga ati ni ujya ni Iniesta na Zavi yari hajya na Frenkie de Jong yari hajya Lewandowski yari hajya Lewandowski yari hajya Rafinha yari hajya Dembele yari hajya ariko ubwego Dembele yariko kuba Lamine Yamal bo bigereranya Dembele yari mwiza ko cyari naniriwe ati ko cyari ububi bwa Dembele n'umumenyereza numumenyereza nyene aho nitwokwera muri Paris Saint-Germain igihe batangwa kuza baramusohora Mbappe bakamaza Enrique ati kwera Mbappe usigaye umusohora utamukinisha yababwiye gute ati Mbappe je mu mwaka uza tari muri visere zanje ibintu byanje nta urimo ntawe mbona kubera arasohoka hari match yabasohoye na Dembele bacaguma bigira muri vestiaire ko cyabwiye Dembele gute ati wewe nturabuye yaragenda wewe uri muri gahunda zanje z'umwaka uza rero uwo mwaka bigenze gute Dembele twari tuzi nk'uyu rero ikintu twavuga kuri icyo cya Barca Barca Rafinha yabaye mwiza kubera kocha aba mubi kubera kocha turavyemeranya cyane gose cyane aho je sinokwemeranya namwe ngaho hano imana ibya Barcelona no uvuga ngo abakicara tukarindira babaye beza atari ibintu byo kutuyoga byo kuza ituyo bya itugira ibiki n'ibiki je mbona ko ibintu bya FC Barcelona muri make nta regere biba bigira nta muco yabigira nubu wokumva ngo Rashford yanse ubwo rero kurindira Rashford yo ko bamwatse nimero 10 eske biraza kuba biherera he ko Zini Piniza Havi Joan Laporte na Sifrike bo bahisemwe ba Rashford mu gihe Directeur sportif wa FC Barcelona we avuga ati je atari Luis Diaz Maruranda ivyo muvuga sintahura no kurindira mbega herera hehe